mu gihe kikiza nk'iki covid cyateye isi yose kigatera Burundi, umushikiranganje w'amagara y'abantu niwe mushikiranganje ari imbere ya bose arungikwa na leta kurwanya ikiza nk'iki. Twomwita nka kurya igitero c'ingwano cateye mu gihugu komanda w'ingabo, muri ico gihe niko ni waje imbere ni wazikomanda. Umushikiranganje rero w'amagara y'abantu abwizwa kubwira leta ukugira ibintu bimeze ko ikiza kimeze nabi gishobora kumara abantu bose, hanyuma leta igafata ingingo. Izo ngingo rero n'umushikiranganje ashikiriza leta ikazemera, hanyuma izo ngingo zifashwe zikaja zishikirizwa igihugu cose ko aba yashizeho amakomite mu gihugu cose, komite igwanya ico kiza mu gihugu cose, mu maprovince, mu makomine no ku mitumba. Amategeko yose agatangwa kuva hejuru gushika hasi, kandi abantu bose bakamenya kuri muri iki kiza bakurikiza amategeko uwo mushikiranganje yatanze, kandi buri munsi akaza arabwira abanyagihugu aho ikiza kigeze, naho tuba imisi yose ariko nka rimwe mu ndwi akababwira aho ikiza kigeze n'ivyo yakoze n'ivyokorwa kugira ngo gihere n'ingoga. Ibyo nivyo umushikiranganje yabwirizwa kuba yarakoze, ntasinzira mu gihe nk'iki, ntagoheka, kuko agohetse ikiza kiba giciyemo kimwe kirararika abantu. Nico gikorwa cane cane c'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu leta yashimye gukiza nk'iki, aya mashirahamwe mpuzamakungu yojejwe amagara y'abantu nka za OMS zokora iki? Tubanze twumvikane ibyakozwe mu Burundi ntabwo bikwiye na gatoyi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yafashe minenegwe iki kiza, twumvishe ibyo yagiye aravuga. Ntabwo yayifashe nk'uko umushikiranganje w'amagara y'abantu yabwirizwa gufata ikiza nk'iki, ngo agifate ko ari kiza koko kije kumara abarundi, kije kumara isi, ngo ashiremo ingufu zose, abwire umukuru w'igihugu avyumve, abwire n'abo bashikiranganje bandi bavyumve, ntibabihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati ko ntavyazi, sini mu gisata ciwe, akaba ari wayifata mu minwe. Yabifashe mu minwe rero, kuvuga n'ivyo yagiye aravuga, avuga no kwikingira, no kwambara udukingizo, udupfukamunwa, kwambara kutagenda abantu bacucikiranye, ibintu nk'ivyo ukwiyo mu minwe. Yabifashe mu minenegwe. Muri iki gihe rero bayifashe minenegwe, kandi ico kiza kikaguma tubona ko kirimwo kiramara abantu. Ni ngombwa OMS, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, rihaguruka ryonyene rigahimiriza n'abandi baganga kugira ngo bagire ico bakoze, abanyagihugu ntibatikire, kuko mu byo bijejwe OMS ntishobora kureka ikiza nk'iki. Gishobora naho kigwanya ahandi kigahera, ariko mu Burundi kidaheze kizoguma kirandaranda kigafata abandi banyagihugu b'ibindi bihugu kubera bw'abatwara igisata c'ubuzima mu gihugu cacu. OMS rero nayo nyene irafise uruhara muri ibi bintu, na cane cane nk'ibyo banka uko abantu bashobora kwikingira ngo bazana amavaccin bikingire. OMS yabwirizwa kuva hasi igahimiriza Uburundi, igahimiriza leta y'u Burundi kugira ngo bemere gukurikiza amabwirizwa yatekanywa n'isi yose gukingira kurwanya ico kiza, yongere izane n'amavaccin, ibicanco, kugira ngo babishaka batabishaka abantu batangure gucanca.